banyene bwo n'ubwiyemezi bwinshi n'amanyama menshi ko bakoze ikintu gikomeye cyane, bafata urugendo baragiye. Mugabo hasigaye amasaha abiri ngo bagire isanganya. Hari umumama umwe sinzi ko ari radari cyangwa ijimeri siko nocita, yarafite ikintu kibona kure, arabona ko hariya hirya hari ikibazo, warasemerera arabwira umukuru wawe ariko baratwara ubwatsi, nyamara ndabasaba kino ibintu bibiri: gabanya umuvuduko kandi uhindura inzira. Avuga ati ishobora kugabanya umuvuduko kuko hari umwanya twihaye wo gushika, kandi sishobora gukata tugenda dutumbereye. Arinumira hajya inaravuze n'iteba, barabandanije yamanuro barayanka, hasigaye amasegonda 32 ngo bagire isanganya. Ubundi mudamu ndakwibwira ingene Imana ikunda guca mu bantu b'abadamu, ngira nuko barafite umwanya wo kwicara no kwiyumvira cyane gusumba twe tuguma twirukanga. Ubundi mudamu arasemera ati isanga imbere hari ikibuye kinini, amasegonda 32 ku muvuduko byari byakwiye kugira aho bagonga urubuye runininya wari gusanze ruri mu kiyaga Atlantique. Hacara bibyabaye, abantu barenga gato 1500 baca barapfa. Nasomye inkuru kandi ni y'ukuri ko hari umwe mu barokotse iyo mpanuka, icyo gihe yari umwana w'amezi 2, apfuye vuba cyane muri 2009, yarakiriho. Abantu 1500 barapfa kubera kutumvira. None uwo mupilote iyo yari kumvira akagabanya umuvuduko agahindura n'inzira, ntiyari gukiza ubugingo bw'abo bantu. Mviriza, n'isi yose ukutumvira, ukutumva kwaba gukwegera umuntu ku giti ciwe, ariko agakwegera n'abantu. Cyadibukayo na mu bwato yakoze amahanarwa ariko arahunga Imana. Ibintu abadandaza barahombeye cyane, ibintu batamo ngo bagomba bare muri ubu bwato, kumbe umugabo umutipe yibereye ngaha arabizi ko ari we yacumuye, mugarinumiye. Kutumva no kutumvira bikwegera umuntu ku giti ciwe bikamuhonya, ariko bigahonya n'abamukikuje, bigahonya n'umuryango wiwe. Twirinde rero kutumva, twirinde kutumvira. Nk'abarundi rero natwe tuzireguza kuko Imana nisiba kuvugana natwe. Twirinde rero ugukomanaza imitima. Icya gatatu mu byo dukwiye gukora rero, guharanira kuba inyishu mu gihe cy'ibibazo. Nagomba guhamagarira umuntu wese guharanira ikintu gikomeye cyane, guharanira kuba inyishu mu gihe cy'ibibazo. Nibisanzwe ko ibibazo bishobora kwaduka mu muryango, mu kibano, mu ishengero, mu gihugu. Ibyo nibisanzwe cyane. Igihe cyose tuba tukiri ku isi, nta rucanco rw'ingorane ruhari, ziraza kandi utabigomba. Mugabo nimba zije, abahageze kumwe wese aharanira kuba inyishu y'ikibazo kibaye. Imana ntiyadushize ku isi ngo tube ibibazo ku isi, ariko yadushizeho ngo dutorere inyishu ibibazo by'isi. Imana ntiyaturemye nk'abarundi ngo tube ibibazo ku Burundi, ahubwo yadushize mu Burundi ngo tube inyishu ku bibazo byo kugariza Uburundi. Twibaze rero kuri kino kibazo: uri kibazo hano mu Burundi cyangwa uri inyishu? Uri kibazo mu muryango cyangwa uri inyishu mu muryango? Reka tucige ko twisunze kano karorero ngomba gutanga. Hari abantu bagize ikibazo katari gisanzwe, ndiko ngomba kubereka ingene umuntu ashobora kuba inyishu y'ikibazo kibaye. Bari abantu ndwi bicaye ku meza bagomba ariko barihereze ikinyobwa, hanyuma nibisanzwe ko abisanganya. Umwe muri bo atabibonye ko atabiteguye, inkokora ayikoma ikirahuri kirimo ibinyobwa by'undi mugenzi we, kirakoroka kirameneka. Abo bantu ndwi reka ndababwire ingene babibonye. Kwaba ari ikibazo kimwe, ariko abantu bakakibona ugutandukanye kandi bakacyumvira ugutandukanye. Uwa mbere muri abo ndwi bari ku meza yari umuntu w'umuvugishwa. Aca arinamura ati sintangaye kuko ibi bitaraba Imana yari yabimbwiye. Yabavugisha ndabakunda. Urumva hari abantu bahengera ibintu byabaye ibintu ari narabibonye kubera ko utabivuze bitaraba. Bibiri yivuga ngo inzoka imaze gukomora umugozi uyigota ntaca bakimaze. Cyo gituma n'abafaransa bavuze bati ni byiza gukinga gusumba gukiza. Umuvugishwa rero ati sintangaye ibintu ari nabyeretswe. Uwa kabiri yari umukozi, umusuku, bamwe nyine bato bato bakunda gukora udukorwa.
acaravuga ati nta kibazo, reka mfate umukubuzo ndahakubure. Uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu yari umwigisha abigisha murazi rero ko umenyereye kwigisha, acarinamura ati hari ikigwa ibyo bitwigishije, iyaba wari wasize ikirahuri hajya hirya ntikiba cyameneka. Umviriza, iyo menya ngo n'umuzungu yaramunaniye ngombwa ngo ibintu byabaye reka gutanga kw'ibirake uko byabaye kurondera inyishu reko byabaye. Rero cyo gituma jewe mu buzima ndakunda kubyigisha abantu. Jendero nirereshe nibona nk'uko ndiko ndigisha hano, nk'ubu yaba afite telefone hano imbere yanje naho unobona message bati urabuze umuntu. Nukuri yuko nukuri ndiko ndababwira bijanye n'inge n'indero nireresheje, noguma nigisha neza, nobabwira ibyabaye mejeje mu buzima narireresheje. Imyaka 50 mfise simike, ndabonye ibitari bike. Kirazira kumene ku mutwe ibintu byabaye udahabwa usubiza uko byari bimeze, ahubwo iga ibikurikira ingene bitungana. Utamenwe umutwe nibibaye nawe ati iyaba wari washizuku nivyari kugenda ukiyo kuko siyo yo hadutse ikibazo. None ko utaza gusubiza inyuma y'ikaseti ngo bibukurikora bivuga. Uwa kane yari umuhanuzi, ahindukirira uwamenye icyo kirahuri ati reka gushabura, birashobora gushikira uwo ari we wese, nabyo byari kunshikira. Aramuremesha avuga neza. Uwa gatanu yari umuntu akunda gutanga, ati ntugire ikibazo, icyo kirahuri ndakikurihira. Uwa gatandatu yari umurongozi yize neza uburongozi bukorera abantu. Nta majambo yavuze, nta majambo yakoresheje. Uwo muntu mumwumvirize neza, ahubwo yaciye afata ibintu mu minwe. Asaba umukozi yari ngaho mukubuzo, arakubura bya bicupa biyorera mu kintu, acasaba ikindi kirahuri arakizana asubiza mu kibanza cyacu, acasaba ikinyobwa gisa na kimwe cyarimwo aragasukamwo, abarangiza ikibazo. Mugahari hasigaye uwindwi nawe. Uwindwi yarasondera umuntu akunda kugira imbabazi, aravuga ati yo ibintu bibaye birababaje. Birababaje rero nakoze iki? Yaba natanga ibibazo nababaza ni none muri abantu ndwi mwumva uwasumbije abandi arinde, uwakoze neza gusumba abandi bose bavuga amajambo mwumva iyo bigenda gutyo, uwundi ngo uwundi mugabo umurongozi azi icyo akora, nta majambo yakoresheje. Abandi bakoresheje iminwa bavuga, mugabo wewe yarakoze kandi atunganya ikibazo gihera mu kanya gato. Umviriza, iyo habaye ibibazo ni byiza ko umwe wese amenya uruhara akwiye kugira ngo abe nyinshi ikibazo cyabaye. Mu gihugu iyo hadutse ibibazo hakaba gutanga kw'ibiraka no gutanga k'umwikomo, ahubwo umwe wese ntiyironderemo inyinshi ati none uruhande rwanje nkora iki kugira ngo kino kibazo gihere, nanjye nokora iki, ubwo sindi mu bateye ibibazo, none dukora iki, twisubire ko gute. Hatabaye icyo ntibikunda. Bano rero uyu murongozi yarahosheje ibibazo byari bibaye. Nshuti zanje, mu gihe cy'ibibazo reka duhagurutse, umwe wese akwiye guhaguruka akazana intererano yiwe mu ntumbero yo guheza ibibazo. Ariko ubwo niko tubikora nk'abarundi. Reka mvuge icyanyuma ko ndaja gusozera. Kumvira indongozi no kwirinda kuzishavuza. Abaririmbye hano babiririmbye mu ijambo ry'Imana mu Baroma 13 reka umurongo wa mbere harerekana yuko atakuganza na kumwe kutava ku Mana. Mu gishingo cyo kwidogera umurongozi, musengere, mufata ukuboko, mufashe. Bibiliya ivuga ngo musenge, ni Petero abivuze, musengere abami n'abashizwe hejuru kugira ngo mube mu mahoro. Umviriza, ukororanirwa k'urugo kuva kugenesera uko amerewe. Ukororanirwa kw'ishengero kuzova kugena umurongozi wayo amerewe. N'ukororanirwa kw'igihugu kuzova kugene umurongozi wacu amerewe. Reka ndababwira ino nkuru. Kera ngo ku ntwaro ya cyami hari umutware umwe bitari bimworoheye. Yagiye kugirisha inama ku gatumba kamwe kure yo muhira. Abagirije inama baramumena umutwe, baramushavuza. Barazi rero hariho igihe umuntu agize ingorane atatisuka ku bandi. Ndibuka niga mu 8 kuri Senedekera za 88 gutyo,
baduse umwigisha w'umunyarwanda bavuga sinzi ko ari bavuga ngo aneshwa n'umugore wiwe kandi ngo umugore yambaye amukubise. Iyo rero adakaze twiga mu 8 nibwo je nari umwana kandi nataye kuguru ndakana gato. Iyo adakaze twamenye ngo hayara yakubise. Natwe twata dukubitwa kwete natwara gigi kuko nugumu burake bwose umugore bakundeshwa n'umugore by'ukuri nibikabe ubugirana n'abakigwana mu ngo nibikabe mu gico gihe byarabaye wa mutware rero aje nishapu bamushapude by'ukuri hajya abantu muri abarongozi murabizi uri murongozi hagiye wifuza uti ibi bintu iyo nari kumenya ko bimeze gutya ubwo nari kubijyamo yashapu yatashe rero kubera na yashapu yumva ibintu kandi yagonze ikiyiko gusa cyari muri sare muraterera abajya abadamu rimwe na rimwe no kububaha kuko bafite ibikorwa byinshi mu rugo mugabo shitse ngatitara ku kiyiko none gica gifuta gukoropa yagize gusenya kuvoma ibintu byose yakoze bicaye yumva arashapeti wa mugore we ibintu ngawa bisanzaye ngaho ibindi biki ikoze rya mbere n'irindi umugore nawe arashapura abana bari biri wamushapuriye nawe atajya mu bana arabatura bahigitse abana bashangashiwe bariruka bari bafise imbwa barondera urubanda ku mugongo w'imbwa barakubita imbwa nayo yumvira shangashi biriruka ishikira hari akayabo ikakubisa amenyo yo ku kuguru kayabona ko kiruka mu mbeba imbeba nazo zibonye hababwe zihungira mu mamare arimo impuzu zirakatagura zihungira mu bigega byarimo ibigori zirarya ziraheza na bugingo n'uyu munsi turacyari muri ayo magorwa imbeba zidutera biturutse ku bantu bashavuje umurongozi. Umviriza misi yose umurongozi aroraniwe bazihundengutse muhira abana bakabona ndengutse ntwenga nabo baca batwenga muge ndengutse nazinyitse tabagira bati harababwe duhunge. Niyo mpamvu mu rugo hakwiye umugore n'abana bakwiye kugira igishoboka cyose ngo umugabo yamatwenga yamanezerewe niho urugo runezerwa rwose. Mu gihugu gukora ibishoboka byose ngo ukirongoye aguma amerewe neza, amerewe nabi ni twese tumerewe nabi. Uko n'ukuri niko bimeze. Kugerageza rero dushavuze abarongozi bacu, dushavuze indongozi kugira ngo zame zinezerewe boroherwe mu byo bakora, babone ko turi kumwe dukore nka cya gikorwa. Mu gusozera ndagomba nk'umwe wese asaba Imana gushira mu ngiro ibyo yigishijwe kandi yamayigishwa mu gukora nk'aba bantu babiri bakurikira. Aya majambo niyo ngomba ko dusoma kandi tuyasozerere ko mu gitabo cyo Kuvayo 17 n'umurongo wa 11 n'uwa 13. Navuze ko hari ibyo nari gusozerera ko nabivuze ko kare intambara ya Bisirayeli n'Abamaleki. Kuvayo 17 umurongo wa 13 wa 11 n'uwa 13 niyo majambo tugiye gusozerera. Kuvayo 17 11 ira 13 haravuga hati maze Mose iyo amanitse amaboko Abisirayeli baranesha ngo ayamanure Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bakiribuye bararimutega aryicarako. Aroni na Huri bagumya amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe uwundi ku rundi. Amaboko yiwe aguma amanitse gushitsa izuba rirenze. Yosuwa yicisha inkota abantu bose b'Abamaleki. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niko ndagenda gusozera. Abisirayeli bari mu ntambara. Mugabo aba abantu babiri babona gusumba abandi. Baravuga bati urugamba iyo rushushe tukabona ko turimo turanesha ikintu twabonye. Amaboko ya Mose abagoroye neza. Babona baneshejwe bakaraba Mose bakabona yarushe yatanguye kumanura amaboko. Iryo banga bararibona. Yari Aroni na Huri. Baravuga bati kumbe intsinzi yacu iri hajya mu maboko ya Mose. Baca bariruka bakora ikintu bafata amabuye baseguza amaboko yiwe. Bongera barayasaka bayaseguye. Samabuye gusa yakoze nabona amaboko yabo yakoze igikorwa baguma baseguye amaboko ya Mose ngeraho rirenga. Icyo gihe ari intambara ikigenda neza baranesha kuko amaboko y'umurongozi aseguwe. Haleluya. Sinzi ko mumva ikintu kiri muri ano majambo. Jewe ndi umurongozi by'ukuri. Nabisaba segura amaboko yanje.
ntibyokunda, reka ntibishoboka ntibikunda. Nakunze kuraba genda muri Eglise Methodiste Libre, dukunda kwama dufise imbono zirezire zijya ku myaka myinshi, gatembera nk'ahantu hari mwara ari mu kumoso, nkaba nzi mu biro y'iwacu ibintu dufise by'imbona kazoza dufise nkacambaza, mbega kivugo cyacu uyu mwaka kivuga ngo iki, muriko mugishira mu ngiro gute? Utuvyumvanye wewe? None dufise umurongozi hariya, uwo murongozi none yakoze iki? Twamana twigishanye ibikorwa byacu, none jewe hariya nzoshikayo gute nimba umurongozi ari atacamfashije? Umviriza, jewe ndi umurongozi ntafashwa amaboko ibikunda ntibyoshoboka. Aroni na Huri batubera akarorero, twige gufata amaboko abarongozi. Umurongozi wese ahari adafise abamufasha beza basegura amaboko, by'ukuri ibintu ntibishobora kugenda. Ukuranirwa k'urugo kuri mu gushigikira serugo, n'ukuranirwa kw'igihugu kuri mu gushigikira indongozi z'igihugu. Twizere ko amasezerano y'Imana arayukuri kuko itabesha. Yavuze ngo nimwemera mukumvira, mukumva ariko kandi mukumvira, muzorya ibyiza byo mu gihugu. Mugabo wa murongo wa 20 tuvuga ngo ariko nimwagarari ngo naho nimwanka nimwumve inkota izobarya. Reka rero tumere nka wa wundi yari ndacibwa amatwi kubera kutumva. Nibaza ko turi hano turabumva, twumve icyo Imana ivuga, twitegure gushyira mu ngiro guhera mu ngo zacu, ishware mu kibano, ishware mu burere tutuyemwo, ishware mu gihugu cyose. Imana rero ishobora byose, nishoboze ore wese na jewe ndimwo gushyira mu ngiro ibyo twigishijwe. Imana ibahezagire.